Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira muciye kuri televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikibazo c'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence gisa nuko kitariko kiratorega umuti gushika ubu kuko ku mastation abantu birirwa batonze imirongo. Umuhinga mu by'ubutunzi akabona ko hamwe hokoga urutonde rw'abazana igitoro hakanarondegwa nahoca amafaranga y'agaciro biri mu vyotuma umuti uboneka. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abagendana umugera wa sida ngo barakwiye kuronswa ibigo bifise ububasha bwo kubavura indwara z'ivyuririzi zimwe ivyo ngo vyotuma n'umugambi w'igihugu wo guhangana n'izo ndwara ubandanya ugenda neza. Murabikurikira mwido nido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence rituma abashoferi bagitondera iminsi ibiri irenga mu gisagara ca Bujumbura, bikunyurwa n'abajeje intwaro canke umutekano ngo bitwaza igihagararo cabo kugira batonde imbere y'abo bandi bamaze iminsi. Abashoferi baganiriye na bagenzi bacu basaba yuko ico kibazo cotoregwa umuti vuba bwango. N'inkuru tubaza Ahmed Mutore. Kamera bijya ikesera kuri Amerika kamera hakungi polisi ishaka kuzana imodoka yakubita rivase uwatonze bakamuha igisoro. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu batondeye igitoro kuri imwe mu mastation mu gisagara ca Bujumbura twaciye ko kuri uyu wa mbere. Bakavuga ko bamwe mu bajejwe umutekano n'abari mu ntwaro babaca imbere bagahabwa igitoro nabo bagitondeye hafi imisi ibiri. Bakibaza ko abo bahabwa ico gitoro aribo baca baheza bakaja kukidandaza ku masoko y'amagendo. Ya madocument ya pare trimestre akabaheze amwe turi hasi apressimo amurazi ko zose zaduza, assurance yaduze, contrôle technique zaduze, autorisation de transport yaduze. Ivyo byose murabona kameme umuntu atari karakora akamara yinga wamari yinga urose essence yuzuye umuduga ucukora imisi 2-3 ugasubira kumara yayinga urara ku mastation. Twe turara ku mastation ariko imodoka za transport ni nkeya gose dovuga ko dukubita marshariye zigaca imbere, ariko imiduga civil iraza igakubita marshariye. Twe tunahaciye n'ibyo nakunda ni gake cyane kabaho kugira imodoka ya transport kwita marshariye ironka igitoro. Hariho amamoto yagiye afatwa muri beseri yaboze n'andi atagikora, baza basunika n'ibitsinga birereta ugacubona inje muri station ugasanga nk'imoto nka 40-50 zose ziri ku ipompo imwe zigaca zigenda mu mwanya muto nkabona za moto kandi ziragarutse. Ese ico gitoro kiriko kiraja he? Ko iyo tugize pane tukaburanirwa ko ca tugira tukakigura mu Buyenzi ibido ibihumbi 170 kiba cashikanye nani. Hari nandi ma station amwe tuko turatonda ko ibido zikaba zifise ijambo gusumba twebwe abashoferi twatondesheje imiduga. Hageze igihe we watonze imaze imisi ibiri utonda ca gitoro ushikiriwe ugaca mu pompiste ngo sindakurenza verite. Imodoka ziba nyinshi z'amarivanse nizizanwa n'abajeje umutekano, aza yicaye imbere agaca yinjira indani direct ateka mu pompiste gutera rivanse baca bashiramo. Ntituzi niba barizi wabo canke ari za leta, twe ntavyo tuzi. Abo twayaze bagasaba ko ako kajagari kibonekeza mwitangwa ry'igitoro ku mastation ko hava igitoro kigatangwa ku mugaragaro. Twe dusaba leta ruko rero tworoheze kadoye igitoro biramutse bikunda, ariko biramutse bitarakunda ico gitoro gikeya kiboneka bakagitanga kiciye mu butungane ata mamarshariere atakurenganya. Umuntu yatanze agatanda chance agatonda amashikiri bakaronka igitoro yifuza. Niba twubahiriza twebwe rero bareke uko tuba twaje twitondeye ku misitari twebwe abashoferi twatuzinanye tworoganiza iby'iwacu, hanyuma abajeje umutekano bahagarare ku ruhande barabe ko ivyo tworoganije turiko turabikurikiza. Ivyo biruko mu gihe leta yari yashize mu minwe ishira hamwe regidezo itangwa ry'igitoro mu ntumbero yo gukemura ikibazo c'ikena ry'igitoro. Arakoze mugenzi wacu Ahmed Mutore. Gutondera igitoro iminsi myinshi ngo n'uruhombo baba abakoresha batwara imiduga yunguruza abantu
canke abaja ku buzi umwimbu nguragabanuka nibishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Prosper Niyoboke kubwiwe ngo uretse abantu na leta irahahombera amakori yobwirijwe kwinjira ku munsi akabona ko gutunganya neza urutonde rw'abinjiza igitoro hamwe no kurabira hamwe ivyo kwinjiza amafaranga y'agaciro biri mu vyofasha gutorera umuti ico kibazo. Ubuhombe bubajanye no gukoresha igitoro buri ku ngezo zitandukanye, hari baja kuzica amahera no wakoresha ivyo vyuma bitandukanye binywa mazutu. Umva rero yaba essence canke amazutu ni wani birafashanya. Hama hakaba n'abasanzwe bakoresha kunguruza abantu bakoresha igitoro. Ivyo biragira ingaruka nini ya cane kubijanye n'umusaruro. Amafaranga bategerezwa gutanga versement bigaca bigira nk'ingaruka mbi cyane nko baraguze uburyo kwiyunguruza bakoresheje amadeni basavye amabanki canke ko umuntu aba yaratunganije uko azogenda arunguka bendaretse gusaba ideni rya banki. Ni vyinshi rero bigeze bikagira ingaruka mbi. Mbendaretse ko bifise ingaruka kuri abo basanzwe bakoresha igitoro kuja ku mirimo, hari gucegwa, hari gusiba n'ibihe vy'amashuri biba birimo birafise ukuntu bihungabanya ibicanke biriya hamwe kagira ingaruka mbi ku mwimbo w'umuntu umukozi. Hamba mbendaretse n'ivyo hari umwimbo si ico bwashitse ko gusa n'ingendo bitegura gushika ku kintu birakora kwitunganya ko abantu ko abantu biyumva ma psychologie yabo umwimbo kagabanuka. Hama na leta yakenera amatagisi na cyane kuri bajya bunguruza ibintu. Ukuvuga wa musaruro babwira ugabanutse amatagisi agenda bicyumira agenda koroka. Mu buhombe buri ku ngezo zitandukanye nyinshi, haba abakoresha gitoro, abunguzwa n'abakoresha gitoro, amatagisi yaratozwa kuri iryo saruro ry'abo bakoresha ukunguruza abantu. Ndetse n'ivyo biciro bigenda biraduga ku bintu bitandukanye. Ubuhombe buri henshi. Nyisho bugiye hajya isaba gushira hamwe ingufu, cambere gutahura ibibazo biriho, kubeza kwitahurira hamwe kuri bose vyerekeye, hama bakabaha n'akaryo bakunganira ku nyisho bimvira ko yoshobora kuboneka. Hama leta igahita bikorerako. Hari amafaranga y'agaciro, hari kugira urutonde rwiza rwo bashikana ico gitoro, kubitunganya neza, hari gufasha kwiyumvira hamwe n'ibice bitoduga, cyane kuvyerekeye ico ikiganiro y'abarabimbuzi yari bagiye basanzwe bakora umwimbo hanze uza gusahiriza umwimbo ngaha. Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu barongoye amadini n'amashengero mu Burundi bararajwe ishinga n'ingene hari abajeje intwaro batabishura makete iyo babituye basaba ico bofasha. Bikaba ari vyashikirijwe n'abo banyamadini mu ndwi iheze mu nama bagiranye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse Aburamutwa. Akaba yamenyesheje yuko abajeje intwaro babwirizwa gutanga inyishu hanyuma mu gihe bandikiwe ibiteye kubiri naho n'ububasha bwabo bakabishikiriza. Jean Dodier Irakoze yarakurikiranye iyo nama. Muri iyo nama bamwe mu barongoye amadini n'amashengero mu Burundi bagarutse ku mwitwarariko ujanye n'ingene bakorana n'intwaro. Umwe muri bo yadomye urutoki kubwiwe kuri bamwe mu ntwaro batabishura babandikiye. Iyo tubandikiye baburamatare ntibigera batwishura kuko ikibituma rero afise amakete abiri. Ya mbere nandikiye buramatare w'intara ya Bujumbura sinigeze ndongisha. Ubwa kabiri nandikiye buramatare w'intara ya Muramvya sinigeze ndongisha. Rero ico nasaba ni iki, niba mutwandikiye mutwishure nyakubahwa, niba mubu dusavye ico twokwita conformité canke tugasaba president ubushikiranganji busanzwe burongoye, nyakubahwa nimutwandikire mutumenyeshe yuko ico twasavye kidakunda
kiretse twanje kunyanyura iki na kiriya kugira ngo bikunde. Kuri ivyo umushikiranganji arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yibutsa ko umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo kwishurwa icabajije cyose ujeje intwaro. Analiza vise dakte umuntu ukamubwira ati iki ni gikunda iki ni gikunda cyangwa wandikira amatara agashaka bahirya naho nyine umva ntibipanze ko mu administre afise droit à la réponse ku kibazo cyose abajije ashaka kubaza ikibazo yihenze uramwishyura ibyo byarumva ntibikunda ubwo gusana application d'orientation ugasanga umuntu yamanikiye kuko agasanga yihenze bageza kujyandikira ugasanga ategeka ari n'ibirego byo muri sentare ajyanye kubura amatari ko azi kubura amatari wakomeye mu nama kubura amatari amaze kubibona aramuhamagara cyangwa akamwandikira kiri ibintu mpaye si ububasha bw'iwanjye ni ububasha bwa sentare bifite communication d'orientation. Uwo mushikiranganji arashima uruhara rw'amashengero n'amadini mu iterambere ry'igihugu. Ano makuru tuyasozerere mu gisata c'amagara y'abantu aho ibigo birenga amajana 7 ku majana 8 vyashizweho mu gihugu kugira vyakira abagendana umugera wa sida n'abubasha bifise kugira bavure abo bagendana n'izindi ndwara z'ivyuririzi nka kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko, hepatite hamwe na kanseri ku bagabo. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umuhuzabikorwa mu runani rw'abagendana umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi mu gihe izo ndwara ziriko zirahitana abo bagwayi zisubiza intambwe y'igihugu inyuma mu kurwanya sida. Benjamin Chaenzi asaba abatwara gutora umuti w'ico kibazo. Ibigo birarenga amajana 8 nivyo byose vyakira abagendana umugera wa sida. Mugabo murabizi yuko tuvuze ibigo amajana 8 no kuvuga hafi ngira ngo nk'ibirenga amajana 7 canke hafi amajana 8 muri byo n'amavuriro mato mato. Mukaba mubona nk'izo ngwara haba ingwara ziterwa n'imigera ica mu gitigu canke ingwara z'amakansere mu mavuriro mato mato, izo ngwara ntibashoboye kuzipima, ntibashoboye no gukurikirana abagwayi bafise izo ngwara. Nizo mpungenge rero dufise kuko dushobora gusanga abagwayi batari bake ibipimo bijanye n'izo ngwara mu mavuriro menshi ari mu yasanzwe atanga umuti ufufahaza umugera wa sida. Muri ayo mavuriro ivyo bipimo biba bihari. Hanyuma turamaze kubona yuko no mu bitaro naho nyene abagwayi benshi bahivuriza, abagendana umugera bahivuriza, ivyo bipimo benshi n'ubu ntibabironka neza kumvo zuko ataburyo buhari bwo gutuma ivyo bipimo babironka. Murumva rero yuko ari kibazo gikomeye. Nivyo turashimira n'ukuri umugambi wa leta, turashima igihugu ko cagwije amavuriro n'ibitaro bishobora kwakira abagendana umugera wa sida. Twifuza yuko rero ico naco twokigarukako, igihugu kigafasha n'abagira neza bagafasha kugira ngo izo ngwara ziza ziheka ku mugera wa sida ari nazo zishobora gutuma benshi baca bitaba Imana hakiri kare, kandi umuti wari waje kugira ngo ufuta ico kintu c'uko umuntu agendana umugera wa sida yoba ari nzofeje, ahubwo afise novuga uburambe bwo kubaho nk'abandi bose. Mugabo izo ngwara ziriko ziravyunyura, ziriko ziragabanura cyane ababa bafise uwo mugera n'abazanduye, mu gihe ataco twoba dukoze nk'abari mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida mu gihugu ataco cyo gikoze, canke mu gihe abadufasha bafasha Burundi ataco baba bakoze. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira. Irindi sango ni ku munsi wecu.